bariko baradukurikirana tuyibutse yuko uwari umusirikare w'igihugu yitwa Ndayi ni Jamali Ndayisenga music DJ Commando artist militaire mwamwumvise aririmba indirimbo z'igihugu akaririmba imidihiri tradi moderne araririmba n'indirimbo mumva yari nk'iyaririmbiye iyi Paruwase Bugwana dori wachi Bugwana ngenari heza dori wachi Bugwana ngenari heza herabe ingene hashajije shukuri harateye kumwe Ibugwana kuri Paruwasi hashike wirabira ingene hatatswe n'ivyiza bitandukanye ivuriro ryiza n'ibindi byinshi ore ni Ndayi music Ndayi music turagushimiye ubona kandi wongeye kudukiza kano kanya ko gukorana natwe kino kiganiro nakoze cyane bwana Blaise tukwizera ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba nta kibazo nzobitaba Imana ikomeze kubagirira neza kandi ifurije gutera imbere media yawe ishike kure ko ibikora neza cyane ivyo bitegerezwa twibutsa abadukurikirana yuko twariko dukorera iki kiganiro ahantu heza hashajije cyane ni kuri Regimo Music Bar ni mu Kamenge kuyorabara neza na neza riva kuri Gardinor rija ku isengero kwa Buyengero aha niho Regimo Music igizwe n'abasore babiri bakunda gukorera amakaraoke kenshi ku munsi wa kane turabaramukije mwese abakunzi bamenye n'ibimedia nkuko mubimenyereye rero kuri micro ya mbere ni Blaise le journaliste international emblématique all the way from NGZ ku Gasaka downtown to Buja Flavor imbere ya kamera naho murabona twasubiye kwakira wa mukomando wacu nyene ni DJ Commando cankwe Ndayi Music ni umusangwa ubu ntakiri umushitsi ahubwo n'umusangwa muri studio zacu zamenya n'ibimedia uno munsi rero mu kiganiro kigira kabiri tugiranye tugiye kuyaga kuvyerekeye Paruwase Bugwana ejo bundi twayaze vyerekeye umuziki wiwe ariko no munsi tugiye kuvyaga kuvyerekeye Paruwase Bugwana Ndayi Music turaguha ikaze kandi wisange mu bwami bwamenya n'ibimedia nakoze cyane bwana Blaise nongeye kwishima kuba kumwe nawe kwimedia ibyishimo ntangere byinshi byo kuvuga kuri Paruwase ya Bugwana ku mazina wamaze kuyavuga cyane gose na Jamali YouTube Ndayi Music mvuka muri commune Gitobe ya kera ariyo zone Gitobe intara ya Kirundo ariyo Butanyerera y'ubu umutumba ni Butihinda uzirame ya Paruwase Bugwana cyane gose ari impamvu yatumye tukugarukana ni indirimbo yawe twabonye uririmbira ngo Paruwase Bugwana ni heza no musire turashaka tugira tuyage twibanda gusa kuri iyo ndirimbo y'uno munsi unatubwira ivyerekeye iyo Paruwase wari nzuririmbira iyo Paruwase Bugwana wari nzuririmbira imeze gute cyangwa inspiration yo kwandika iyo ndirimbo yavuye Paruwase Bugwana ni heza kuzuye ibyiza biteye igomwe twagabiwe n'uhoraho wohora uraraba uhoraho horana natwe ngahi wacu uhoraho horana natwe ngahi wacu igihe kitari gito ni Paruwase Bugwana Paruwase Bugwana ni mu Paruwase agize diocese ya Muyinga iri muri zone ya Gitobe ariyo commune Gitobe ya kera cyatumye ndirimba iyo ndirimbo ya Paruwase Bugwana jewe nkiri muto twasanga kuri Sikisare Bugwana abavyeyi banje bavuze navuze ari abakristo twarajana gusenga ndakura ndashika mu bigero hageze ko mpabwa iya mbere cyangwa se mbatizwa niho nabona urugendo twavyuka ijoro tugenda muri Paruwase ya Murore aho twaja kurondera ibatisimu n'amasakramentu atandukanye twaraduga imisozi urugendo rwaravuna cyane abavyeyi banje bakavuga tumaze kuronka umuhango ukozwe nka Paruwase papa nyine yazaravuga ati je vraiment Paruwase Bugwana ikazoshika ngahi wacu je nzozavyuka gusenga mu misa ya gatondo iyo jambo ndarizirikana hanyuma tugiye
kubatizwa cyangwa se kubazwa ikibazo cya mbere kugira ngo twitegurire kuzoja kwakira iryo sakaramento ryo gusangira ubwa mbere urusange rwa mbere jewe ikete ry'ibatisimu ndaribura nako ngira umugenzi wanje nagoma nyene ntabajijwe kugira ngo nzobe mu bazosangira hanyuma uwo mugenzi wanje arabifasha iryo kete ndarironka maze kugira iryo kete ry'ibatisimu ndagira amahirwe ndaronka isakaramento ndabatizwa maze kubatizwa rero ndakura ndashika mu rugero maniyumvira paruwasi murore urugendo twagira ndiyumva je vraiment hamwe tunka paruwasi mu Rwanda na jewe ndumva nzoyiririmbira ndakura ndatembera ndaja mu mashure ndinjira igisirikare ndashaka ahantu henshi hatandukanye ariko ngira igihugu kimaze kunyizera ngira je muri Somalia niho naca niyumvira kuri paruwasi mu Rwanda rero ndiyumva kuri paruwasi mu Rwanda ndi ku mudugudu mu myimenyerezo yo kwitegura kuja mu gihugu cya Somalia niho naho n'umugenzi akabana mukuru wanje yitwa Nzokira Dick niho namubwiye ko afite inspiration yo kuzwandika indirimbo ya paruwasi mu Rwanda. Paruwasi mu Rwanda arambwiye ati none byogenda gute kugira iyo ndirimbo yikore, namubwiye ati we ikintu ufasha kurondera amasikisare ko paruwasi byagenze byose arabifashamo ndabironka hanyuma iyo ndirimbo ndaheza ndayisohora. Ego paruwasi mu Rwanda rero ni heza ku batahazi bazoja kuri YouTube iyo video ya paruwasi mu Rwanda nayo kuri amasanamu atandukanye kandi meza ukoresheje drone ku buryo bwanje ugiye guhesha cyubahira Imana. Cyo giteramo twagize muri paruwasi mu Rwanda hari umupadiri w'umukongomani ariwe padiri mukuru yitwa Antoine Musagarusa naramutuye icyumviro anyakiriza yombi maze kuva muri Somalia anyakiriza yombi ndamubwiye ko nzogira igiteramo kuri paruwasi mu Rwanda haza gufata amasanamu y'indirimbo ya paruwasi mu Rwanda. Arambwira ati ntuze ahubwo gukora video y'indirimbo ya paruwasi mu Rwanda ahubwo reka negura igiteramo cy'ingo n'imiryango. Arategura igiteramo cy'ingo n'imiryango, abakristo baraza ari benshi, hama iyo video iraheza irafatwa, ndaheza ndegeranya urwaruka tuja hamwe turategura iyo ndirimbo turatamba. Urwaruka n'ubu uracariho nigo bita Club des Jeunes Missionnaires gushikisa hari paruwasi mu Rwanda ndayikunda cyane yarandeze n'ubuntu mu Kristo wo muri Eklezia Gatolika yakuriye muri paruwasi ya mu Rwanda ashingiye intahe Yesu Kristo. Wow. Ureba mwitwa DJ Commando cyangwa tinda y'music. Turashaka rero tubwire uno munsi turamenyereye ko abantu b'abapadiri n'abantu basanzwe bashima cyane ku kigoro nkabo. Eske na padiri mukuru wo kwiyo diocese ntaraguhamagara ati ngo twicare tuyagumvire iyo inspiration yo kwandika iyo ndirimbo yavuye? Kuri Radio Maria naragiye nyine hakiganiro banumye ko ngiye gusigura ibijyanye n'iyo ndirimbo. Ndibuka muri video nakoze padiri mukuru Antoine yarahari cyo gihe ariko ubonye hari uwitwa Jean Barola batwariye paruwasi ubonye baramuhinduriye yaragiye mu wundi butumwa kure niturasubira kubonana niwe yafashije rero mukunyakira no kuntira ivyiyumviro byuko twategura ivyo birori aho yambwiye ati ntuze kugira igiteramo gusa ahubwo tegura inzimano tuzofasha aboro kandi aboro tuzofasha sibajya bazoshobora gushika ngaho nibajya aboro bari mu mihana badashobora kuva muhira. Ndategura dufungwa ntashobora kuvuga ngaha ndategura ivy'Imana yamezagije ndashika kumuhana kuri umwe wese kuri bajya abantu batishoboye bajya no kubashaje ndabaremesha tuyaga ndabwira ijambo ry'Imana nongeye ndabaha nifashanyo kubyo nari nateguye. Ego uno munsi urumwe mu bakiriso bakomeye cyane bo mu isengero rya Katolika. Mbega ko mu Burundi cyangwa ku isi yose hari amadini menshi, wisengero rya Katolika ubona rirushiki ayandi madini y'abantu bose ariyo bahurumbira kuja gusengamo? Eklezia Gatolika yagenewe bose kandi ni y'abatumwa ntikumira. Igihe cyose uze uyitura ukemera guca bugufi no kwigaya barakwakira.
ariko hari akantu bavuga yuko kibigira ikintu zenya kimpongano na katari keza impongano none impongano nibisanzwe kuko we nyine ubuzi ko wacumuye kandi uje gusaba imbabazi urumva ataramande mu yandi yasamande mu yandi nakantu gatuma niyo kugira ngo bakubutse ikintu ntuzogisubiremo basize uzotumutinya icyo kintu gihe kugikora none nka wewe inkebuzo kubizana for example nk'ubu nka umushikawe agiye kurongorwa akagenda bamucikije wowe kwemera kuprena nyene ugatena yaho utazopfugiye kumuramutsa kubera agiye mu nzira itemewe n'idini rya Katolika sishobora kujayo bro ubu wo kwemera guheba umuryango hejuru y'idini kubera imana niyo byose erega si imana kuri uwo mwanya n'idini ribari bigize sidini bari bigize idini ekleziya ibuka Yezu yabariye Petero ati Petero nzokuba ko ekleziya yanje n'ingabo za Shetani ntizizoshobora kuyisenya urumva rero ciye mvuga ngo gusimana no wangiye kure y'amategeko y'ekleziya imana niyo yaremye byose kugira ekleziya ibeho niko imana yavuze kiba tugarutse rero ku ndirimbo yawe waririmbiye Paruwasi Rugwana ngo ni heza uno munsi iyo ndirimbo ubona yafashije iki mu mitima y'abakisu basengera kuri iyo ekleziya ya Rugwana iyo ndirimbo yarafashije benshi cyane n'ubunye barayikunda naje we yarafashije mu mutima ko iyo ndiko icyatumye ndayirimba iyo ndirimbo nagombye abakristo bo mu Paruwasi Rugwana cyangwa n'abandi bazoze baribuka iyi Imana yadukuye bashinga intaye Imana kuko Imana yisezeranye irashitsa je navutse numva ibugwana kari kuri Paruwasi ariko tugiye tugasanga ntabasaserdoti bahari amasakaramentu byaravuna byaragorana amasakaramentu atandukanye kubatizwa gukomezwa guhabwa n'amasakaramentu ikigongo ugasanga biragora cyane hariho benshi bakura bagasaza kubera hari kure cyane ugasanga bageze mu zabukuru ni bashobora kuronka umusaserdoti kugira ngo bashobore kwama bakira ayo masakaramentu byoroshe ako ubunye turashimira Imana isezerano ryarashitse ubunye muri Paruwasi Rugwana nakanyamuneza iterambere ryaraje amashuri meza amavuriro amashuri y'imyuga ayisumbuye ndetse hariho na lycée itabu Rugwana aho haza kwiga abanyeshuri baze bavuye mu gihugu cyose cy'u Burundi n'umukayiteka ku gihugu ndetse no kuri Ekleziya Gatolika ndetse no mu Paruwasi Rugwana no muri komine ndetse no mu ntara ni iteka rya Paruwasi Rugwana ni heza cyane harashagije cyane gose uno munsi ku muntu ari Bujumbura canka ari Kavuma Kamba bashaka kuja gutembera muri Paruwasi Rugwana canka ashaka gushika ahiherereye ko nkaje nkubu ahantu kwisengero y'Ikanyinya mu Kirundo nkubu nkaje nobwira umuntu uti ugashika kuri centre mu Kirundo urafata ibarabara riduga Ikanyinya uciye muri Nyange Bushaza ukaduga hari prizo cyangwa ibohero rikuru ryo mu Kirundo cyangwa kuri hospital yo mu Kirundo none nawo kugenekereza umuntu kuja kuri hospital y'u Rwanda ubambe kwiryo sengero ry'u Rwanda uwo mugenekereza ati ushaka kuja gusengera uvuye nk'Ingozi uzoca he na he uvuye nk'Ingozi par exemple ufata uca mu Kayanza kize mu Kayanza kabandanya urumva birafatanye n'itudurwa neza ugeze Ivumbi komine Vumbi donc urumva uragera amasanganzira ukinjira rya Kirundo urumva ucuti rya Muyinga ugafata rya Kirundo ugeze hajya Ivumbi ndi bagiye mu Gasozi ugeze mu Gasura hariho rero baragitwa rya Gitebe givu rya Gitondo gikariyera ahubwo gikariyera nta turaronka iryo barabura ucufata imoto cyangwa ugafata imodokari ikigutwara neza na neza ikigushikana ku mutumba wutinda ariho mvuka ucubana Nyagatoya hari hano mu ikorosi no cumanukira ugacuduga no ni Paruwasi ya Rugwana usangwa n'ibigazi akayaga keza ayo mashuri usanga harayaga uhageze nawe wifuza kuhava Paruwasi ya Rugwana heza cyane ndahakunda cyane nubwo akazi kantwaye bikanakonjayo igihe n'ikini ndanakumbuye ariko baramurikira kwimenya n'ibi TV baje kuja kuri YouTube barabe Paruwasi Rugwana ingena ari heza numa ndakumbuye cyane numva ngomba kwaririmba indirimbo nyinshi nkunda kukomboza numva no komboza Paruwasi Rugwana cyane gose uno musire turiko turavuga kuri Paruwasi Rugwana mbega tugarutsa aho nyene iyo ndirimbo kubgaho ku rubuga rwa YouTube ubona yagize impact yihe isumvya y'izindi ndirimbo wagiye uririmba harimo za muzinga n'izindi byatandukaniye ku bantu kuri influence y'abantu bagukurikirana kubera ko iri mu ndirimbo
za mbere nuvuga nakoreye video ko nagombye kubaye ko je kutibiko wavuye ntumenya niyo uri kuraja ko jewe nashimye kubanza kwibaza iyo navuye ndavuga ati je kubera Imana yedoye paruwase ngoma by'ukuri indirimbo ndayikore video ndemera ndasohora uburyo iyo video irakogwa ndakota umudroniye arazana drone yiwe avuye muyinga ndamukotaraza arafata ayo masanamu ayo masanamu twafashe iminsi 2 vraiment Padiri mukuru Antoine Musagarusha Imana imhezagire cyane yarafashije mu modokari turagenda mu Rungazi mutahana gufata amasanamu kugira ngo twerekane ibyo turimo biyo ndirimbo ko by'ukuri ari by'ukuri ego cyane gose hare turiko dusa n'abariko baheraheza intuze yacu eske kujya umuririmbyi nk'umuririmbyi wo mu ba poroti akeneye kugira donc yararirimbye nk'indirimbo dufate nk'aba Ruvera Muhimbare abantu baririmba indirimbo nk'imbaza Mana mugabo afise cyangwa bajya bayani kuta donc n'abantu baba bafise influence ikomeye mu masengero basenga mu kubera baririmba indirimbo nk'imbaza Mana mbere yaho usanga abana bahaye nakanya ko guperforminga mu masengero baririmbamo mbewe womaze kuronka kajyo ko kuririmba iyo ndirimbo muri Eglise ya Katolika ego mu biteramo byinshi biba muri paruwasi Rwanda barakunda kunumira ku munsi mukuru wo guhimbaza ibuka umuvunyi wa paruwasi Rwanda Toma Mweranda kenshi barantumira nkagenda ndi kumena kwa kanyene kuri Berger missionnaire ngiye nigoro nyakirama tugategura kenshi ngena kwa indirimbo shasha na compose zo kwakira abashitsi zo gutiramisha kuki ibintu bikajya bikagenda neza ego n'igisata gishasha mperuka yo bari kugura igisata gishasha baza guhezagira sengero yo ku gisata ca Gasuga naraserutse na musenyeri yari yaje nararimbye ndi kumwe n'ugwaruka nyene izo ndirimbo nyene tugenda turirimba z'Imana kuko hamande iyo ndirimbo ya Paruwasi Rwanda nagumye kupoza nkompoza n'izindi ndirimbo nyinshi z'Imana nka telefone y'Imana Carlos Ansilance nyinshi zitandukanye birakomeye none hari indi ndirimbo ubutegura kuririmbira iyo paruwasi cyangwa warahejeje Paruwasi Rwanda sinaririmba indirimbo imwe hariho n'indi ndirimbo naririmbye yitwa Dori Wacu Rwanda ingena ari heza wambaje ikibazo nakwishuye mbazo simbega iyo ndirimbo yawe yahinduye iki kuri YouTube yarabwi cyane yarigeze muri enka ako YouTube yanjye warumvise ko ihereze kugira ikibazo ubunye nuguruze YouTube shasha ya vraiment yarabwi cyane ku buryo bushimishije ego gusumba kuko negure video nziza ishimishije nakoresha drone cyane rwose amanda y'music dusa n'abariko barasozera rero ego hari kibazo wari witeze ko tukubaza tutakubajije mbo kibazo no mwamutambagije muzukumana n'ikindi gihe kuko byo kumbaza byo ni byinshi nange nyinshi ufise nyinshi kandi tuzokorana byinshi tuzoma dutera intambwe ikitabujwe no munsi kizobazwa n'undi munsi ndibaza ntangorane turi kumwe cyane gose ama rero akajambo kagasunika ruyoshikiriza abariko baradukurikirana ni nkakahe akajambo nosikiriza abariko baradukurikirana cyambere no bwira abantu bafise aho bavuka umwe wese arafise iyo avuka arafise icyo ashima ni byiza gushimagiza iwanyu cyangwa se gutaka iwanyu no guteza imbere iwanyu je nk'ubu mu iterambere no gukora page muri Paruwasi Rwanda narakoze iyo ndirimbo ya Paruwasi Rwanda ivuga ibyiza bya Paruwasi Rwanda ku buryo n'uri buraya amenya ko Paruwasi Rwanda ibaho aravyo ndirimbo avuga ati Paruwasi Rwanda irabaho no tumirira abantu bose gukunda iwabo nk'umurundi ari hanze agakunda igihugu ciwe agakunda iby'iwabo karimba igihugu cyo akagitazira nkuko nanjye ndiko ndabikora mu kurimba igihugu canje ego nk'umu ndirimbo ngenda ndirimba indirimbo z'igihugu iz'Imana za gisirikare nkuko zanga n'umusirikare amande y'indirimbo ya Paruwasi Rwanda ngenda ndirimbo zitandukanye ama bariko baradukurikirana tubibutse yuko uwari umusirikare w'igihugu yitwa Ndayi ni Jamali Ndayisenga music DJ Commando artiste militaire mwamwumvise aririmba indirimbo z'igihugu akaririmba imidihiri tradi moderne araririmba n'indirimbo mumva yari nk'iyaririmbiye iyi Paruwasi Rwanda Dori wacu Rwanda ingenari heza Dori wacu Rwanda ingenari heza
iraba ingene hashajije shukuri harateye igomwe ibugwana kuri paruwasi hashike wirabira ingene hatatswe n'ivyiza bitandukanye ivuriro ryiza n'ibindi vyinshi vyiza. Ya ore ni Ndayi Music, Ndayi Music turagushimiye kubona kandi wongeye kudutiza kano kanya ko gukorana natwe kino kiganiro. Murakoze cyane Bwana Blaise. Tukwizera ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. Nta kibazo nzobitaba, Imana ikomeze kubagirira neza kandi ifurije gutera imbere media yawe ishike kure ko ibikora neza cyane. Ivyo bitegerezwa. Amatwibutsa abadukurikirana yuko twariko dukorera iki kiganiro ahantu heza hashajije cyane, ni kuri Regimo Music Bar ni mu Kamenge kuyorabara neza na neza riva kuri Gardinor rija ku isengero kwa Buyengero. Aha niho Regimo Music igizwe n'abasore babiri bakunda gukorera amakaraoke kenshi ku munsi wa kane. Abakunda agacupa no kuryoherwa bazohore baza kuhateramira kuko na hantu usanga karaoke yaho iba imeze neza kandi barabizi yuko Regimo Music ari abantu ku bya karaoke mu Burundi bagifata ikibanza ca mbere no kwamamaza. No munsi barafise Assurance Big bamamariza na za Samori zihopu zirafise amazi bamamariza ariyo mubona DJ Commander ari karafata. Uno munsi rero nkuko mubibona niho twari duteramiye turiko dukorera kino kiganiro. Aha mubona turaho bakorera amakaraoke neza na neza. Hama rero je nanje ya Blaise nariko nkoresha ikiganiro Ndayi Music cyangwa DJ Commando. Stay tuned kuri Ndayi Music YouTube yiwe. Hama nanje mubandanye mukurikirana runo bugwa bamenya nibi media. Murakoze cyane.